nama ndabivuga kandi emwe nzobiheba kubivuga mbonye ndongozi twese tukanuye. Ntushobora kumbwira ko uzoteza imbere igihugu udashoboye guteza imbere umuryango nahoza niki. Ni nk'uko udashobora guteza imbere umuryango na wewe ubwawe udashoboye kwiteza imbere. Ntushobora kuzotunga umuryango wewe udashoboye kwitunga. Udashoboye gutunga umuryango n'umutumba ntuwo ushobora. Ukaza kugira abantu gira kugira ngo mutere imbere wewe ntabyo ushoboye. Ufise iki mugabo no musazone ndongozi Kigarama tarakinishoboye nawe nyene atishoboye ngo nshaka kuba ministre. Murazora mu buryo byarahindutse ananirwa atanirwa izindi hetse kabisa. Aravuga ngo ngiye ku giti ngo ndandutse ego duka niso igire mugumenye ko uko inkende yuri igiti ariko abona ubwambure bwayo. Nimureke kurondera ivyo biti mutabanje kubona ko mwebwe mu bishoboye mwishoboye imbere yuko wibabura ko ushoboye kubikira. Banza wowe nyene ubanze wirabe urashoboye ukaja kwitoza ngo shaka kuba musitane n'urugo rwawe rwarasivye ntuzi n'ingene rukubugwa. Ikomini zokubugwa gute? Tuze turimenya imbere yuko tuja kurondera ivyo biti. Indongozi rero nihanura. Ico nico cambere guhanura. Kugira uhanure rero utanga ico ufise. Utanga ico ufise. Rondera rero ico ufise. Abantu bagushira imbere kugira ushobore kubahanura. Aha mu mutwe wawe hari iki, mwishaka ryawe hari niki.